kiganiro tsimbataza amahoro turabahaye mwiriwe. Kuri uno munsi ishirahamwe ya Copa Burundi ryaramutse rigendera ishirahamwe rigenzi ryaryo Siride kugira ngo bavugane kubijanye n'ibikorwa byo gutsimbataza amahoro basanzwe barangurira hamwe. Rero ntarandiriye nagomba ndabahe umukurambere ari we yashinze akabarongo ishirahamwe ya Siride abaramutse. Ndabaramukije mwese muriko muratumviriza gashima nuko ishirahamwe rigenzi akopa ryaje kutugendera kariho muri isanze muri Siride. Murakoze cyane. Nyakubahwa murongo ishirahamwe Siride nagomba muri make mubwire abariko badukurikirana biciye kuri radio televiziyo Burundi bwiza, mubabwire Siride icarico. Kugira ngo ndababwire Siride icarico bihava binsaba yuko mbanza kubabarira igituma nayishinze kuko haheze imyaka irenga 25 muri indwi je narasavye abo dukorana kugira ngo duhimbaze imyaka 25 officiellement Siride yabayeho yishingiye Geneve. Mugabo kandi ntimuvuge ngo niyo 25 gusa irarenga 30 kuko hari ishirahamwe ririkurira novuga yuko ari ryo nyina waryo, nyina wa Siride, naryo nyene ryavukiye mu Busuwisi Geneve itariki 21 z'ukwezi kw'indwi mu 1989. Murabona haheze imyaka irenga 32. Iryo shirahamwe ryitwa Comité de solidarité pour la paix au Burundi. Mutikuki Comité de solidarité pour la paix au Burundi. Mu 1989 nari mpejeje guhunga, nahunze nari maze amezi 5 mu nyororo kubera leta y'ico gihe yari yanyise umugumutsi. Hanyuma ndacika kwicumu bimwe byo kuvuga gucika kwicumu kuko barankubaguye. Harashika igihe nja muri koma kabiri mu masaha 8. Mugabo mu nyuma Imana yari yashinze itegeko yuko ntapfa, abazobikenera nzobibabwira. Narashoboye kurusimba, hanyuma ndamara amezi 5 mu munyororo. Birashika aho amakungu amenya ikibazo mfise n'abagenzi twari kumwe. Ndabona abantu benshi nukuri bavuga izina ryanje, bavuga n'izina ryabo twari kumwe, n'igituma leta y'ico gihe yaduhohotera. Byaciye bituma turonka sympathie ikomeye cyane ku buryo je mvuye mu munyororo itariki 31 1989 naratashe aho naba Igitega bukeye. Ndamara indwi nka 2-3 naratembereye ndamanuka i Bujumbura. Mu nyuma hariho waje kumpa ubutumwa avuga ati abategetsi bavuze yuko wowe badashaka gusubira kubona i Bujumbura. Je ico gihe kumbuza i Bujumbura wabumbujije ubuzima kuko niho nakura ubuzima, niho nakora. Ico gihe nari natanze imihoho muri journalisme. Mugabo nkuru twanje nadukorera i Bujumbura kungumiza Igitega. Rero ico gihe ni nka kumwe kera kuri Micombero atagushaka ahubwo ati subira ku gasozi ukaca guma kandi akakubuza kuva ku musozi wa Rusansuma wavutseko. Ico gihe nibyo byari binshikiye. Hanyuma ndaronka umuntu aza kumburira ati burya hariho amaleta yo hanze yumvise ibibazo mufise byatewe na rijya kete mwanditse ariryo ryahagaritse ingwano violence zari ico gihe. Ngira ngo muraja kubimbaza mu nyuma turabigarukako. Acambwira ati rero hariho abavuze yuko mushoboye gushika kujabuka imbebe z'Uburundi, mukajabuka Rusizi canke mukajabuka Maragarazi canke mukajabuka Kanyaru, mukabarizwa muri Tanzania canke mu Rwanda canke muri Kongo, muri Zaire ico gihe. Ati ibisigaye bazoca bavyikorera, bazoca babereka nyine murongo ubuhungiro. Jewe naciye mu Rwanda hanyuma nshitse Geneve rero nsanga
sanga situation iteye ikigongwe wibutse Burundi wari usize inyuma yari iteye ikigongwe kuko abantu ntibari bazi Burundi carico hariho twahuye ambwira ngo mbega ngo Burundi yo bari province ya Guatemala azi ko ari muri Amerika Latine hariho nabandi bavuga byama bidushikira ingorane ubwicanyi bwahora buba ugasanga ntibazi mu na kimwe bakubwira bati ngo batubwiye yuko Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki yuko Burundi hariho abantu babo bakundana ngo igihugu nikirigira kigwa mu isanganya rero ngaca ndababwira nti nukuri baraba nti icyo batabahenze ko nuko ari igihugu ciza kiryoshe kuba mu gihugu koko c'amata n'ubuki mugaye ico bababeshe ko hariho akarenganyo karenze urugero ikimenyamena nijewe mubona ngaha nijewe ahaye je kuva mu buzima sindafatiye inkono sindaye nayikora ko n'umusi numwe kandi rivyo mvuga nivyo n'ubu n'imyaka mfise jewe sindigira nkora ku ngo nukuvuga rose sinzi kuyikoresha donc ntawe no kwica kuko sinomenyere ndamwica ikindi naco jewe aho navukiye nakuze anyigisha gukunda ibikorwa anyigisha gukunda ukuri mugabo yaranyigisha n'ukwanka umuntu andenganya kubera akagaye ico kintu narakikuranye nico gituma ngira ngo mu nyuma byaciye bishikaho haba ibintu mu gihugu muri ntega marangana navuze ko tubigaruka ko hamwe mvuga nti jewe ahaka ivyo bintu bibandanya mbona kandi mbona afise ico nokora kuvuga kwandika gusemerera tije nofuma bakunzi b'ikiganiro Simbataza murahejeje kumva Siride Burundi nagomba ndabasabe mugire sabone kuri konte Twitter Facebook YouTube na Instagram ya radio televiziyo Burundi bwiza imbere yuko tubandanya n'iki kiganiro cacu nagomba nongere nsabe komiseri Deo Hakizimana atwibwire uwari egomena nashaka ariko kukubarira yuko iki kiganiro turiko turagirana sinja kukigira nkoresheje titre yanje y'ubukomiseri muri Sever nibiko n'umukomiseri umwe muri bajya 13 bizigiwe n'igihugu muri 2018 uno munsi nifuza kuvuga nk'uwashinze ishirahamwe Siride kuko naryo nyene mu migambi yavuba mfise ndashaka yuko twifuje kuva kera kushaho komite nshasha izotuma haboneka abategesi bashasha muri Siride nzoguma nduwayishinze mugabo nshaka yuko abazoyiserukira baba bandi nakare ni vyiza yuko abakiri bato bodusubirira twebwe tugaguma tubacira umugani rero uno munsi nza kuvuga nk'uwashinze Siride nza kuvuga nk'umwe mu ba intellectuel cabwenye zo muri kino gihugu kuko narize nja kuvuga kandi nk'uwanditse ibitabo naranditse ibitabo uyemaze gushika 5 hari ca gatandatu kiraye giheze muri iyi minsi abagishaka mu minsi z'abazogisoma kandi ndashobora kuvuga nk'umuntu nyene akunda utugenegene jewe narabaye umuririmbyi uhava utangana ndakubwiye yuko mu 77 jewe naragiye muri concours national de la chanson hanyuma ni concours yashaka gusa nimwe yaba muri 73 yarimo Ngabo Leonce agacabu wa mbere akaririmba Sagamba Burundi je Ngabo Leonce turazinanye twarabanye ikiganda yigisha mu ishuri ndera bigisha nanje nkora ahitwa mu Gacaca twarabanye turakundana niwe yanyeretse gitari mu buzima bwanje ubwa mbere hanyuma ndavye gitari yiwe nca nkoresha ubumenyi numva mfise ndikoreshereza gitari mu bikoresho bijya bisanzwe hanyuma ndaca ndabandanya ndiga kuririmba ndiga kuvuga za gitari kujyaho rero muri 77 nagiye muri concours national de la chanson uwa mbere muri iyo concours yabaye Chanjo Amisi muramuzi n'indirimbo yiwe wa kabiri yabaye jewe ndaronka mbere n'agashimwe kamfashije kugura costume yanje de mariage
hanyuma je kandi ndi umuntu nari nzi gucapa kera nuko ntakibikora ubu mugabo naracapa abantu bakagura amaportrait na capa kandi nkabona yuko bibaryoheye. Ubu rero ico nico ndi mbere sinza kuvuga nk'uwabaye umudiplomate kuko kuri convention de gouvernement imwe yo muri 1995 imwe yaza muri ca gihe c'inkorabara ntaco yari gushikako kuko yari yanditse nabi cane ikibazo c'u Burundi yagifata nabo ko kitari kuko nka jewe bari banugitse gukora mu Bubiligi ndi premier conseiller abazi cyo premier conseiller muri ambassade z'u Burundi niwe bari uwa kabiri mu batwara ambassade umukuru yabari ambassadeur uko rero convention yari yubatse ambassadeur ari umututsi ajowe yaba umuhutu nuko byari bimeze i Bruxelles mugaye byo gihe byashikiye mpejeje kwiga ibyo bintu bya diplomasi kuva mu 1994 nari natanze imihoho mu bintu byose nakora ico gihe nari umunyepolitike bazakomeye kuko nk'ama section ya Frodebu byose muzi yabayeho i Buraya no muri Amerika no mu bihugu bimwe bya Afrika nije nayashinze igihe haba amatora ya le 1er juin ndagomba kubabwira yuko twamaze igihe dufise uruhagarara kubera twari twaronse amakuru yuko watwara ico gihe yari yaronse abamushigikira bamufasha kuzoyiba rukomba amazi ayo makuru kandi yariyo ayo mugabo jewe kubera fonctionnaire mfise muri Siride n'abagenzi nari mfise twari dufise abagenzi benshi cyane kandi mu bihugu byose muri abo bagenzi harimo amareta kandi amareta akomeye nko mu Budagi. Hanyuma icyo gihe byaramfashije ndaja gusemerera ahatari hake mu bihugu byo ku isi fraude ntizabaye abatabizi ni babimenye ubushaka ido nido ndashobora kuzobimubwira. Hanyuma aho ntuze fraude bitsindiye jewe ndi mu bantu ba mbere banezerewe uravyumva kubera nari nabigwaniye mugabo kandi jewe naragize umwitwarariko udasanzwe utasigurika mbere iyo utabizi niwasigurika kubera byari ibintu bizwi n'ababizi nyine gusa jena nitwararika kubera mbona fraude bitsinze mugabo bizohava bigora gutwara kubera ikibazo c'umutekano wari ahejeje gutsinda. Je rero sinza kuvuga nk'umunyepolitike sinza kuvuga nk'umudiplomate mugabo ndashobora kuvuga nk'umu-intellectuel asanzwe yandika ibitabo kandi akurikirana ibibazo by'igihugu n'ubu. Murakoze kuri uwo muco muhejeje guha bariko baradukurikirana ko muri kano kanya muri kino kiganiro turiko tuvugana nk'umuyobozi wa Siride akaba nawe yayishinze mbere tukaba turiko turavugana nk'umuntu w'umuhinga w'umunyabwenge bita mu Kinyamazuru umu-intellectuel. Mwubahwa Deo Hakizimana mwashinze mukaba murongoye n'ishira hamwe Siride iyo bavuze amahoro muri Siride amahoro niki? Iyo bavuze amahoro muri Siride baba bagomba kuvuga icyumviro canje mu bwa mbere ngishikiburaya ndi mpunzi gishikiburaya navuze nti jewe ko ntashaka ivyo kurasa ko ntashaka ivyo by'ibyo ko ntavyo noshobora nta nivyo nzi reka jewe ngwanishe ukuri kurondera ukuri nari nababaje n'ujya muntu yambwiye ngo Burundi ngo yo ari province y'igihugu cyitwa Guatemala ndavuga nti urugamba rwa mbere nuko bamenya ko Burundi ari igihugu cigenga cikukiye gifite ijambo muri ONU kitari muri Amerika Latine yofuma avuga ati kiri muri Afrique Centrale hagati ya Congo na Tanzania n'u Rwanda agafuma atamenya ku Rwanda ruri muri nord canke Tanzania iri muri west mugabo akamenya ko riri ngaho je nabona nti icyambere tubwiza kugira no kuvuga Burundi uko buri icya kabiri nagomba kubeshuza ibinyoma bivugwa cyane cyane bivugwa bihereye ku cari cyatumye impunga no kuvuga urujya mudugararo wo muri Ntega Marangara bari bisha abantu benshi cyane ico gihe
icyo nari nakoze hamwe n'abagenzi twari kumwe kwari ukubeshuza ibyo leta yari yakwiragije ku isi ibesha ngo hari amareberiyo yaje ngo abantu baricana abandi twe twari mu gihugu tukaba tubifitiye ubuhamya ibimenyetso amakuru atomoye twarabona yuko icyo gihe ari leta yabitunganije hanyuma irabikurikirana kuva ku ntango gushika mu nyuma cane cane igihe indege yagiye gusukana palme ku banyagihugu hariya muri province Kirundo abanyagihugu barahunze ku bwinshi 60 kiriya gihe hanyuma leta yaremeye yuko muri ico gihe abanyagihugu bashika 5,000 bapfuye rero leta iyo yemeye igitigiri nk'icyo nukuvuga yuko ushobora kukigwizana kabiri canke karenga kandi noneho twari twabibonye turazi yuko bari benshi ikinyoma rero baguma bakwiza hariya hanze bakubwira bati abahutu n'abatutsi ntibakundana barangana ngo abahutu bagira bamara abatutsi ico conyene mugabo vyihweje dukuze ubu turashobora kubivuga kandi wowe widuhora n'utagomba ukuri abahutu n'abatutsi hano mu Burundi n'abarundi nivyo ijambo abahutu n'abatutsi turarizi ni rya kera mugabo abazungu bataraza ntitwigeze abarundi ntibize baryana ngo nuko nakari umuhutu cyangwa umututsi mbere ico gihe turaronka umudiplomate wo muri Côte d'Ivoire yari ambassadeur d'ailleurs yatera inkuru cyane umuntu byari biryoshe kuganira nawe n'abandi ngo hari ubundi wo muri Cameroon baravuga ico gihe twari mu nama ya ONU iriko yemeza genocide yo mu Rwanda bariko bashinga ijya sentare y'Arusha hanyuma rero muri pause twari twagiye hamwe abantu 8 je sinari ambassadeur mugabo nari Geneve ndi un ancien conseiller d'ambassade à Bujumbura kandi bon disons niveau d'ambassadeur mu vyumviro narayishikira bose twaganira nk'abangana ntibasuzugura ngo nuko nari ambassadeur mbere twaranakundana hanyuma ari namuru umuntu ambassadeur wa Côte d'Ivoire ngo muzina makuru ngo burya bijya byo muri Afrique de Grand Lac ngo murabiraba neza ngo bavuga ngo hariho bagufi hakaba n'abarebare abambara neza nabambara nabi nibindi etc mugabo bashitse ku kintu ngo abagufi n'abarebare uwo murundi mwene wacu twari kumwe yari mugufi vraiment je namuraba gucya cabwa ubise yuko ari babuze kuruhuza bose rero baca baratwenga ico gihe baca batangura kubaza ibibazo none ni kuki babitubwiye gutyo cabwa ni wese cyo ituma abantu bicana ntihajya mu Rwanda mwibaza yuko abantu bicanye ngo nuko umwe ari umuhutu cyangwa nuko ari ivyo babwiye hari hababikorera ko bashaka ko turyana kuko barabironkamwe inyungu hanyuma muga ikibabaje nuko twego abanyagihugu muri byo muri ako karere harashigiye tukabyemera mugabo bamwe bakabigira kubera inda ndende kuko abazungu baratanga amafaranga menshi wemeye gukora ibyo bagusabye nukuri baraguha amafaranga ubaye inda ndende naho nyene igihugu rakigurisha wiwe urarya ubura gusahurerera abana mwatubwiye ko igihe iciyumviro cyo gushinga ishirahamwe Siride cabazamwo ari uko hari intwaro mbi hakaba ubwicanyi hakaba agahahazo n'umutekano muke muravye aho igihugu kigeze uno munsi mubona hari cyahindutse kinini kandi cyatanguye guhinduka umwaka twandika irikete turirungikira buyoye muri irikete bazosura kurisoma bazosanga twanditse mu mirongo ya mbere tuti ibi bintu bigira bibe ubu bwicanyi buriko buraba bugiye kuba nk'ubwo mu 2022 mu byakurikiye page ya kabiri cyane turatanga uburorero bwerekana yuko ariho nyabwoko rindi ritanguye turavuga abantu twari tumaze kumenya ko bishwe nk'umudepute yitwa Yonimana Koma batamuzi nukuri yari inshigwa iminetse yari intwari kuko numwe
mu batangwe mbere ngo niwe wa mbere mu bari bafise amabanga mu gihugu, niwe yatanguye kudenosa gushira habona bijya bintu byakorwa kera, byigeze gukorwa kera byo kuvangura abana bo mu mashuri, bamwe bakabita abahutu abandi abatutsi, imbere y'izina ry'umuhutu bakashirako urudome h canke u, imbere y'urudome rw'umututsi bakandika t canke i, kandi bigenze gutyo niho wacu usanga igihe kimwe umwana yarazi ubwenge kubera iki cyangwa kiriya yayobewe, kandi waruzi yuko amenya twarukwesha bibona Imana. Je ndabizi kuko narabaye umwigisha wa 6e primaire mu myaka yarenze 5, kandi muri iyo myaka 5 ndikonda ni hari abanyamuramvya babizi babyibuka muri commune Rutegama, Kiganda, Ndava na andi ndava ni yari arrondissement scolaire de Muramvya. Ishuri ryanje niryo ryari rya mbere, kandi twararonse n'amahirwe ivyo vy'amaletre ya i na u ntigeze hashika. Jewe abana namenyesha mu matrimestre niyo baronka certificat national, mugabo hariho amashuri byashikira kabisa ugasanga abana babatwaye ama certificat kubera iyo politique. Muri Afrique du Sud bayita apartheid, ino yari apartheid scolaire. Hanyuma rero ngaruke kuri Bibonimana.com yari yavyiyamirije. Hanyuma muri 88 aho bwicanyi butanguriye, kuko hari amaliste bari bateguye yabo bafata, hanyuma barashobora kugufata bagace bakwica. N'ivyo byashikiye Bibonimana.com bari bamwishe. Undi bari bishe yari umu inspecteur des écoles yitwa Vincent Ndayisaba. Je nari ndamuzi Ndayisaba kuko twariganye mu Rusengo. Hanyuma urupfu rwiwe rwarambabaje cyane, bimbabaza rero mu gihe mbona ni Bujumbura kandi ata masakre zari zahabaye, bariko baratangura kuja barasokora kamwe basubira. Hanyuma kubera information twari dufise, je ndafise abagenzi b'abatutsi baje kundondera, barambwira bati Deo uramera amagabo muri imisisi heza, aturaza tukunyegeza. Ego murakoze ku muco muduhaye, nuko mwishirame Siride mubona ibijanye n'agateka kazina muntu n'amahoro mu Burundi bigeze. Imbere yuko dusozera twagomba tubabaze niyihe migambi ya kazoza yishira hamwe Siride. Ibyo nifuza yuko uzoyibaza uwo tuzoha responsabilité zo kurongora Siride mu Burundi, mugabo bazohera ku byo twari tugezeko, ibyo twari tugezeko mu myaka irenga 25. Ni byinshi n'ukuri. Icambere nuko twabaye mu bambere bafasha gutera kamo kugira ngo mu makungu bamenye ikibazo cy'u Burundi. Mbere ni twebwe twafashe ya mbere muri 1995 mu gusaba Nations Unies ngo bagene umuntu azohora akurikirana ivyerekeye agateka ka muntu. Ababizi bazobaze umugabo yitwa Paulo Sergio Pinheiro, n'umuntu azwi cyane mu makungu. Uye sinzi mugabo ko ariko bikimeze, ariko mu misi yiheze bishobora kuba ariko bikimeze. Niwe yatwara komite y'abajejwe gukurikirana iki kibazo ca Siri. N'umuntu akomeye cyane. Twebwe resolution yamushizeho ni twebwe twatanguye kuyipropoza, turarondera amaguverinoma yishigikira, turarondera abagenzi badushigikira. Hanyuma ni Bujumbura baza bumva resolution bagira bayitore. Je ndibuka hariho abategetsi tutari tukivugana, kuko jewe sinari nezerewe n'ukuntu ibintu bimwe bafata minenegwe kandi bikomeye. Hanyuma mugabo mu nyuma barashika ahantu bumva yuko bakeneye kumenya aho tugeze, cyane cyane bamenye ingene turiko turafasha, kuko ivyo twari tugira dushikeko kugira ngo iyo resolution ibe cyari gikorwa udashobora gukora utari leta, udafise amafaranga menshi, ariko twe twaragishoboye. Iyo ni Siride. Ikindi twashitseko aho ingwano itanguriye hagati y'igisoda ca leta na rebellion, twebwe turi mu bantu batanguye gusemerera bavuga bati mu ngwano y'abavukana nta utsinda nta utsindwa. Ego nakarashobora gutsinda no munsi akirukana mwene wabo, mugabo ntibihereraho,
ntashobora kugumya intsinzi ubuzima bwose kuko uwo wundi arashobora kumwihindukiza nawe akitunganya mu nyuma akagaruka agasura akamwirukana nawe. Jewe rero navuga nti icyo kintu reka tukirinde Burundi ntibibashikire. Twebwe turi mu ba mbere bakreye iyo sentiment yuko ibiganiro biba au centre de discussion. Nico ituma ishirahamwe Siride ryitwa Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Centre indépendant, ijambo indépendant rirakomeye cyane kuko je nayishinze ndi umufrodebu, nari mfise amabanga akomeye ya frodebu, ndi umupoliticien azwi adashobora kwinyegeza. Mugabo sinashaka yuko haba umuntu aza kumanipira ngo we twahora dukundana ngo tugire ibi vuga ibi. No, je nashaka komba indépendant. Initiative indépendant de recherche, kurondera ingene toronka uburyo twokora ku buryo dialogue iba yonyene iba privilegié mu byo dukora mu kurondera amahoro. Nico cyabaye mu nyuma. Bakunzi b'ikiganiro Tsimbataza amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Kopa Burundi mukagishikirizwa ni radio na televiziyo Burundi bwiza, murahejeje kumva inkomoko y'izina ya Siride aho byavuye kugira ngo bayite Centre Indépendant. Twagomba rero mu izina ya Kopa Burundi tubashimire nyakubahwa mwashinze mukongera mukamurongoye ishirahamwe Siride ku migenderanire myiza amashirahamwe yacu afise, kandi mukaba mwemeye kutwakira ku cicaro canyu kugira muyagire Uburundi n'amakungu ibijanye no gutsimbataza amahoro imigambi ishirahamwe Siride n'ivyo yaranguye.